kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Yaravuze ko abarongoye ishirahamwe ry'icayi mu Burundi babaye intambamyi yuko haba inyungu nyinshi zinjira mu kigega ca leta. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yerekanye ko yananiwe kubagondoza ngo bagurishe ico cayi mu bihugu vyotanga amafaranga menshi kuko ubwabo bakeneye inyungu zija mu mifuko yabo. Iyo myidogo y'umukuru w'igihugu yoba ifise ifatiro, vyari kugenda gute? Mu kurondera inyishu z'ivyo bibazo mu kiganiro kw'isoko twatumiye uwishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo asanzwe yarize n'ibijanye n'ubutunzi. Iki kiganiro mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Kuwa gatatu Kigarama haraheze indwi zibiri igihe yariko yugurura icesi ibiro vya buramatari w'intara ya Kayanza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko abarongoye ishirahamwe OTB banse gushora icayi mu bihugu vya Misiri na Nigeria kandi ari igihugu cari kuronka amafaranga menshi. Muri Egypte batubwiye ngo tubahe icayi, abasoja n'abapolisi bo muri Egypte binwera icayi cy'u Burundi. Mugabo OTB twarayibwiye nuno munsi ntiremera kubera iki amakomisiyo ngo kidaciye Mombasa twoba duhovye. Kubera iki komisiyo gushora directe muri Egypte kwibeye nini twoba duhovye kuko twoca tumenya amadolari yinjiye akinja bigega ca leta. Sinzi umuntu none mu vyankiriki. Ego nimusigure igituma OTB yanka gushora icayi directe kandi tuhabona. Nukubera kwanka kubera amakomisiyo bakuri Mombasa. Ndabizi. Nagiye muri Nigeria baca bambaza bati icayi mwebwe mwimbura ku mwaka kingana gute? Campamagara hari hakiri bigira Imana Jack ntikingana gute akivuze ngo nubusa kuri Nigeria ngo tukigure cyose. Cyarabwiye agenda mu panja karere icayi cyacu cyose duce tugishora muri Nigeria. Hari ni toni imwe barashara muri Nigeria. Twaba tubona icayi cyashotse n'amahera apfuyemo aza yose mu kigega. Baranyumva je simvugira muvumbi kumuvumba. Ico ituma haryo umunwa muntu adashaka Burundi butera imbere. Sinzorya umunwa kabisa. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, urongoye ishirahamwe Parsem rihimiriza guhindura ingendo Faustin Ndikumana abona ko mu Burundi hari ingorane z'ingene inzego zikora naho ingingo zategerezwa gufatirwa. Ubwa mbere umukuru w'igihugu avuga ibintu abiri avuga ngo ibintu byakurikijwe ngo ibintu byagize gute. Igitangaje cyo nyene nuko twokuva umukuru w'igihugu afise uburenganzira gufata ingingo zose womengo nawe ari karidoga yuko abantu batamwubashe kuko nyimba yavuze ati cari gishore guhanahana. Ubwa mbere hoho akirashobora kuba ari icifuzo umukuru w'igihugu yavuze kandi bisaba umukuru w'igihugu ashaka kugira ikintu yifuza abona ko cogera mugabo iyo icifuzo kivuze kugira kije mu ngiro kibanza gufatirwa mu ngingo muri he cadre. Eske bavyaciye muri conseil des ministres birigwa biraharirwa n'abandi ni kibi cifuzo c'umuntu umwe yaraharirwa n'abandi baravuga bati ibintu vyogenda gutya. Conseil des ministres kuvyemeza urwego technique bashizeho rwashitse kuki kwaje inensiyo technique teza kuraba refacteur kwa tuti nitwashorera ikahani twagira gute twunguki ikidohombi iki kumbure bigenda n'ubwato bigenda n'imodoka bigenda n'indege bigiri hari ibintu vyinshi bijaye n'ivy'ubuhinga technique ari byo umuntu afatira kugira afata ingingo naho ufise icifuzo gishigikirwa n'ingingo z'abahinga berekanye igisumbi ikindi kugira umuntu aja kwa muganga naho ubugwaye abahinga bakuvura handi ntiukumvikane aba yavuze ikintu hama ngo abantu ntibacubahe none hakurikira iki kwatawumva ngo yahanwe canke yagize ikintu n'abantu barakumva iby'umukuru y'ubu yavuze kwatagica gikurikira uvuza ngo abantu ngo barababwiye ntibabikurikiza none hari ibihano byafashwe canke iki nico kintu kitumvikana. Ikibazo kihagaze ngaha ni fonctionnement institutionnel na cadre ingingo zifatirwamo. Je nivyo mbona igihugu gifise kwingorano. Hari ivyifuzo by'umukuru w'igihugu me hariho cadre institutionnel formel ingingo zicamwo zikigwa n'abandi kuko n'umukuru w'igihugu si cifuzo ciwe gica cumvikana ko ari cyo conyene gikwiye kiraharigwa n'abandi inzego zirahari hama abahinga nabo bavyiga hama ibintu bikaja mu ngiro
hama bakagira evaluation y'ibyo bintu byagiye mu ngiro nk'ibyo by'icayi ntiturahinga naho tuba turabahinga intanzira zibiri zitatu hari icayi hategeza kuraba yuko quantité iri kiyongera nyuma twatukuze amatona ngaye ku mwaka bangenda baravuga tuti dufise video yuko Burundi buzoproduza amatoni angana gutya y'icayi hanyuma tukamiza kuri qualité y'ico cayi yanyuma y'amasoko ni marketing niki n'ubuzo zagwa zose za leta zumwe za Amerika ariko bugura amasoko naye amasoko sico cyo bikibazo amasoko y'icayi kiri mu binyobwa igihambaye nuko dushiramo qualité bigakogwa neza ivyo rero nivyo umuntu yoja ko ivyo nahara abahinga bashobora kubikora ukira gufatana n'abandi expert n'ahandi n'ibihugu bimaze gutera imbere mu ico gisata bagafasha ibyo rero si ibintu umuntu arenda kuvuga ngo ni jewe ngufise ibyo hariho ntuzetegeza gucama. Faustin Ndikumana akaba yarize n'ibijanye n'ubutunzi mu mwaka w'2020 Uburundi bwimbuye amatoni 11 n'igice mu gihe ishirahamwe OTB ritegekanya ko mu mwaka w'2027 hoba himbugwa amatoni yaba 2020 y'icayi mu gihugu. Abarongoye iryo shirahamwe rijejwe icayi mu Burundi OTB bakaba bagenwa n'umukuru w'igihugu atererewe ivyiyumviro n'umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko. Mwari kumwe na Emile Nibasumba. Mwakoze kudutega amatwi naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.